c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Musangwa amahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA nkabanda bahaye n'ikaze mu makuru y'ikiganiro Humura Burundi twabateguriye kuri no munsi wa gatatu igenekerezo rya 20 Nzero umwaka wa 2021 amakuru aza kubashimikiye ku ngingo nkuru zikwirikira. Hari ibihushane mu bishikirizwa no wahora ari umuyobozi mukuru w'ishirahamwe REGIDESO n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe umukuru w'igihugu yagiriza abakozi baryo gushaka kuri tembagaza wahora ari ramutswa wewe yemeza ko yarisize ibigega byuzuye. Leta y'u Burundi irashima ingene imigenderanire ifitaniye n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda itera yiyongera. Ivyo bikaba byavuzwe na Albert Nshingiro aramutswa ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hari kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabane amagara soko y'ubuzima tuzakurabira hamwe ibijanye n'indwara zifatira mu mugongo. Emmanuel Niyungeko ni watuma amajwi n'amasanamu bibashikira mu kanyisase turinjira mu idonida. Ano makuru tuyahare mu bijanye n'intwaro nari mpeje kubabwira mu ngingo nkuru wahora ari umuyobozi mukuru w'ishirahamwe REGIDESO yarayamenyesheje ko iryo shirahamwe arishikirije umukoreye mu ngata ikigega caryo kibogaboga. Ayo majambo ariko akabasa n'ayavuguruza ayo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka gushikiriza aho yagiriza abakozi ba REGIDESO ko bariko bararihomvya mu kunyuruza amatungo yaryo. Ni nkuru tubaza Trésor Niyongabo. Ariho amashirahamwe ahomba REGIDESO. Uwo yari umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro cyo gusozera umwaka wa 2020 yagiranye n'abanyagihugu n'abamenyesha makuru igenekerezo rya 30 Kigarama. Aho Evariste Ndayishimiye yariko yagiriza mu kivunga abakozi ba REGIDESO atanumwe asize inyuma kunyonora amatungo y'iryo shirahamwe. REGIDESO batwaye amazi n'amatara byose acabigira gwabo. None amahera bayashirahe binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplan nibo bayarya. No kuvuga n'umugu wagiye hamwe ucu dutwara amatara n'amazi barabitwiba. Naho biruko uwahora ari umuyobozi mukuru w'ishirahamwe REGIDESO Simeon Habonimana asa n'uwabeshuje kuri uyu wa kabiri ivyo vyagirije vy'umukuru w'igihugu mu birori vyo kubisikanya n'umuyobozi mukuru mushasha wa REGIDESO Dr Ingenieur Major Jean Albert Manigona. Simeon Habonimana yemeje ko asize REGIDESO ihagaze neza aho yamenyesha ko ahubwo leta y'u Burundi ari ifitiye umwenda iryo shirahamwe. Twebwe ubu muri rusange dukoreye mu ngata ibintu bimeze neza. Ubu nomenyesha ko sanze kiga kimeze neza. Ubu ishirahamwe ha deni rifise ku makonti amafaranga arahara kwiye menshi nakwasha no kumira 12 leta iheranisha hamwe kumira 16 ayo mafaranga ashoboye kurirwa ishirahamwe ishobora zorangura imigambi yaryo kankomanzi. Abatari bake bakibaza rero uvuga ukuri hagati y'uwo yahora arongo ishirahamwe REGIDESO hamwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ico bikoze uwo yahora ari umuyobozi mukuru wa REGIDESO yashikirije ayo majambo inyuma yaho umukuru w'igihugu bwiwe asohoreye itegeko rimugena mu mabanga yisununuye yo kurongora umugambi ujeje guteza imbere amasoko ntanganguvu ubutare n'inyubako mu Burundi. Hari kwigenekerezo rya 14 Nzero uyu mwaka. Trésor Niyongabo mu bijanye n'igisata c'intwaro nyene urwego rw'inama nshingwa ntwaro Conseil d'administration mu rurimi rw'igifaransa rwari rukwiye kwiga ibishikirizwa n'abakozi ba Otrako aho bagiriza umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe Albert Maniratunga itunganywa ribi kuko ari byo rujejwe kandi rufise ububasha bwo gufata ingingo ibereye. Ivyo bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome kubwo arongoye ishirahamwe giyemeje kurwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta ngo niyo bishitse ubwo gwego ntirugire ico rushitse ko mu gufata ingingo hariho izindi nzego zo hejuru rushobora kwitura. Twumvirize Gabriel Rufyiri.
umuyobozi mukuru iminsi yose yama ari umunyamabanga w'ubwo rwego secrétaire du conseil. Rero no muri Otraco nuko bimeze, ni kuko amashirahamwe yose akurikiza amategeko asa nuko ari nkamwe. Uburyo izo nzego zose zibaho muri societe zananiwe, ibibazo byose bica bija kwigirwa muri conseil d'administration. Jewe narigeze kuba muri conseil d'administration yishirahamwe rimwe, narabona neza ingene bigenda ibibazo byananiranye hagati y'abakozi n'amukoresha directeur general n'abandi barabituzanira kandi twebwe tukatanga intumbero, kandi iyo ntumbero dutanze umuyobozi cyangwa umukozi yaba afise itegeko ryo kubikurikiza. Batabikurikije byaca bigenda ku mushikiranganje, akaba ari waca atanga intumbero. Umushikiranganje bakukira nawene arafise ijambo agomba gutegeka kuvuga kugira ngo ishirahamwe rigende neza. Iyo bidakunze bica bija mu butungane. Mugabe ivyo byose ivyo biba iyo hari intwaro ibereye mu mashirahamwe. Ivyo bitahari rero ni kibazo. Hariho n'igihe rero bigorana iyo bamaze kuvyumva izindi nzego nka inspection generale de l'Etat, ubugenduzi bukuru bwa leta, inspection zo gukora akazi kayo, iraheze gatanga raporo igashikiriza umushikiranganje, igashikiriza umukuru w'igihugu n'abandi bose kugira ngo bafate ingingo zikwiye. Urundi rwego rushobora gukora ako kazi ni urwego rwa sentare icungera amafaranga ya leta, Cour des comptes, nayone irashobora gukora ako kazi. Ivyo rero byose ni ukugira ngo amashirahamwe ya leta ashobore gukingirwa, ashobore gukurikiranwa neza, ubutunzi bw'igihugu ntibwononekare. No kumenya yuko amakori n'amatagisi y'abanyagihugu atangwa ariyo aja gushinga ayo mashirahamwe. Rero nk'uko ingingo ya 69 y'ibwirizwa shingiro ivyerekana, ubutunzi bw'igihugu ntakomwakomwa, umuntu wese ahireye agakora ibitari byo agomba kubibazwa n'amategeko, kandi abakozi bafise uburenganzira 100% y'ukuvuga ivyo ariko barakurikije iyo ngingo ya 69 y'ibwirizwa shingiro. Gabriel Rufyiri n'umukuru w'ishirahamwe uriko mugishinze kugwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta. Mu gisata c'amagara y'abantu, kwikingira umugira wa corona ntigushemeye mu baganga bakorera mu bitaro bitandukanye vyo mu gihugu, hatari hake ku bitaro vyo mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara zo hagati mu gihugu. Hamwe mu bajejwe kuvura abandi nta dupfukamunwa usanga bambaye, uretse ko agapfukamunwa kaza imbere mu bifasha gukinga ko karanda. Abakorera kwa muganga bari mu bategetswe kukambara. N'inkuru twateguriwe na Walter Kwizera. Ahatari hake ku mavuriro haba kuyo mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu, umwitwarariko wo kwirinda karanda ka COVID-19 ku baganga n'abaforoma bahakorera sikirenga. Mu gihe abo bita abandi mu kubavura bari mu bakwiye gufata iya mbere mu kwambara udufukamunwa no mu kubaha ivyo byose bisabwa mu kwikingira uwo mugera wa corona, bahimiriza abarwayi kubikora, ariko bo ukamenga ntaco bibabwiye mu kubikora bagacungana ku jisho n'ababatwara kuko vyashinzwe nk'itegeko. Umwe mu baganga aravyigana. No mwitwarariko me harabo usanga bamwe batatwambara, usanga baracungacunganwa udufukamunwa. Gusa nkaho mperereye abagwayi cyangwa abagwaza, ubu turabahimiriza bose ko baza bambaye udufukamunwa. Mugabo ugatusanga ntabwo baguze, ntabwo bambaye. Mugabo abo dukorana mugabo ari dusanga bamwe batabwambaye. Uyu wundi muganga amenyesha ko ikigaragara ari uko mu baganga ubwabo harimwo abataratahura neza icari cy'umugera wa COVID-19 bivanye n'inyifato yabo. Birateye n'isoni. Baza ahantu usanga ku masitiri byose kuri hopitali ugasanga abantu bariko baritemberera, kandi ari abakozi n'izo maske n'izo ugasanga swate bazikuyeko, swate barazamba. Ava turumva ndakubwira ino vy'ukuri ntibaramenya neza iyo ngwara icarico, ntayo baramenya pe. Ivyo biruko mu gihe abaganga, abaforoma nabo bose babafasha mu kazi kabo ka misi yose bategetswe kwambara utwo dufukamunwa ngo bikingire kwandura umugera wa corona. Abakora ku mavuriro n'ibitarijya nino mu gihugu baremera ko utwo dufukamunwa batatubuze, ariko batatwambara ngo bikingire bongere banatanga karorero keza kuba bitura. Walter Kwizera. Kuri ivyo bijanye na karanda ka COVID-19 nyene, amakomine yose ari mu ntara ya Ngozi ntarashobora kuronswa uburyo bwo gupima ako karanda. Gushika ubu abafise ubwo bushobozi n'amavuriro y'uburere bw'ubuvuzi, ni mu gihe ariko ibitigiri vy'abarwayi kiza corona mu ntara ya Ngozi kiriko kiraba umurengera. Ino nkuru baranyeretse ko itaraboneka, ahibonekera hose duca tuyigarukako. Ukanya batumirira amate tubandanye n'ikiganiro ho muri Burundi. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI.
Mu gisata c'agateka kazina muntu Kaneza Krista umutambukanyi w'umuhisiti yari kubw'Imana yarahagaritswe kuri uyu wa kabiri acajanwa gupfungirwa mu gasho ka BCR yagirizwa kuba yaragize uruhara mu kwica umugabo wiwe ivyo umuryango wiwe wamirira kure mu gipolisi ho basa n'abamaze guca urubanza aho bemeza ko ari we yateguye ubwo bubisha agahera n'ababumufasha ni nkuru twateguriwe na Clovis Niyonzima. Kuri uyu wa kabiri niho umutambukanyi w'umuhisi Nduwimana Thierry yahagarikwa n'igipolisi kice kimujana kumufungira mu gasho ka BCR. Kaneza Krista akaba yahagaritswe yagirizwa ko yagize uruhara rudasanzwe mu igandagurwa ry'umugabo wiwe. Uwo mupfasoni yagirizwa ko ari we yateguye iryo gandagurwa akongera korohereza abashize mu ngiro ubwo bubisha. Nduwimana Thierry yagandaguwe mu ijoro ry'uwa 24 ushura 25 Munyonyo 2020 n'abantu bamusanze ku rugo rwiwe bitwaje ibigwanisho bicira umuriro muri quartier ya Gasekebuye zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Igitangaje ariko nuko mu gihe abagirizwa ku mugandagura batashikirizwa ubutungane mu gipolisi ho basa n'abamaze guca urubanza aho umuvugizi w'igipolisi yemeza ko uwo Kaneza Krista ariwe yakoze iryo bara. Bamaze gufatwa bose ari babiri nta numwe yahakanye ko atari bo bishe uwo muntu, gusa ivyo bavuze ibitandukanye kungene babikoze. Nico gituma igipolisi cyaciye kibajana ahabereye ico caha ahanyene mu Gasekebuye kugira ngo basubiremwo kungene ivyo bintu vyaba vyaragenze ko bari bamaze kuvyiyemera kungene babigenjeje. Kimaze kubashikanayo kirasheho n'abo bantu bose bari bahari harimwo n'uwo mugore n'umukozi wo mu nzu arera umwana, barababwira ati umwe wese nagira ico yagize muri iryo joro. Barabisubiramwo neza basanga ubwa mbere hoho muri aba bagabo babiri baje gukorera ibara nta numwe yarazi aho ico kibanza, nta numwe yarazi n'iyo nzu, kandi uko ngene binjiye nta rugi bigeze babomora, barabugururiye neza barinjiye barakora iryo bara. Niko rero guca bavuga bati ibi bintu iki cyaha nticyashobora gukoreka batafashijwe n'umuntu yari imbere muri iyo nzu. Niho rero igipolisi caca gikora amatohoza yimbitse kuri uyu mugore, gica gisanga koko uyu mugore niwe yagandaguye umugabo wiwe arondeye gusa abamufasha bo kuko atari kumwishoborera. Ivyashikijwe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye bamwe n'abandi bakaba bibonamwe amahinyu aho banavuga ko kuba barukurondera uwo bikuriza ko kuko kubgabo ivyo yavuze bidafashe. Arakoze Clovis Niyonzima. Tugaruke kuri yankuru ijanye no kurwanya karanda kikiza corona aho twariko turababwira ko amakomine yose ari mu ntara ya Ngozi atarashobora kuronswa uburyo bwo gupima karanda ka COVID-19 gushika ubu abafise ubwo bushobozi n'amavuriro y'uburere bw'ubuvuzi ni mu gihe ariko ibitigiri by'abarwaye ikiza corona mu ntara ya Ngozi kiriko kiraba umurengera. Ni nkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Ibitaro vyose vy'uturere tw'ubuvuzi turi mu ntara ya Ngozi. Amakuru ava mu ntara y'ubuvuzi avuga ko bapima karanda corona kuva mu mpera z'umwaka uheze. Nko mu karere k'ubuvuzi ka Kiremba bamenyesha ko bafise inkebuzo zituma babona uwo mugera nke reactive mu rurimi rw'igifaransa. Nico kibatuma badapima karanda corona kubavyifuza bose. Kuri ivyo bitaro bamenyesha ko bapima umugwayi aje afise ibimenyetso vyerekana ko yanduye COVID-19. Muri ico hariko bamenyesha ko umugwayi bayitoye ariko ataremvye baca bamwandikira imiti akaja kuyironderera mu mafarmasi. Muri ako karere k'ubuvuzi ka Kiremba abaganga bamenyesha ko kuva kuwa gatanu w'indwi heze bari bafise abagwayi ba COVID-19 bashika 78 bari kuri ivyo bitaro. Isoko ryacu aho Kiremba rivuga ko hari n'abagwayi bavugwa bari mu mihana yabo. Aho muri komine Kiremba haravugwa n'abandi bagwayi ba COVID-19 bari kwivuriro hitwa mu Gakere. Ahandi hari abagwayi bamaze kwandurikiza ca COVID-19 ni ku bitaro bikuru vy'intara ya Ngozi mu karere k'ubuvuzi ka Ngozi. Abaganga bo kuri ivyo bitaro bamenyesha ko abagwayi benshi bafise ako karanda ka COVID-19 baje bavuye muri komine Gashikano. Muri iyo komine rero kuri uyu wa gatatu hakaba habaye isekeza ryo gupimikiza corona ku ishure rya lycée communale Gashikanwa, kuko kuri iryo shure hibonekeje abanyeshure n'abigisha bafashwe nikiza COVID-19. Emmanuel Ndayishimiye mu bijanye na politike urunani rw'amashirahamwe yadaharanira ivyicaro vya politike Force ruranegura icegeranyo giheruka gushikirizwa n'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR kubera atabawugize atakindi bakoze atari kunezereza umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD. Ivyo biri mu cegeranyo go runani rwasohoye kugenekezo ya 15 za kuno kwezi kwa Nzero. Vitale Nshimirimana arongoye Force kavuga ko abarongoye umugwi CVR bari bakwiye kubaza abantu batandukanye kubijanye n'ubwicanyi bwabaye mu mwaka wa 1972 bakareka no kwiyobagiza ubundi bwicanyi bwabaye mu Burundi. Twumvirize Vitale Nshimirimana.
Ebye mwishirahamwe ryacu cyo kimwe n'abarundi batari bake twaragize ibibazo bitandukanye aho twibaza ngene CVR ihaguruka ikemanga yuko muri bimwe mu vyatumye ikora ibikorwa vyiza harimwo umutekano uri mu gihugu hamwe n'impunzi ziguma zitahuka ku bwinshi. Ivyo bikaba bitandukanye n'ivyo tuzi n'ivyo tubona kuko mu gihugu cy'u Burundi agateka kazi na muntu kaguma gatose kazwa ku buryo budasanzwe. Hanyuma kandi abarundi barenga ibihumbi amajana 4 baracagoriwe mu buhungiro kubera nyene amahoro atarasubira kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma severe irasigura yuko yashimye guhera ku makuba yabaye mu 1972 mugabo nta kintu na kimwe ishikiriza gifashe kukungene iyo bagiza ubundi bwicanyi bwabaye muri 61 62 65 69 71. Hanyuma tugaca turibaza yuko severe ivyo iriko irakora byose ari ukugira ngo ishimishe intwaro ya CNDD-FDD. Ivyo bikerekanwa n'ingene severe atakidakora kugira ngo icuvye ukuri ku vyabaye uhereye ku vyatumye ubwicanyi bw'72 buba, aho bizwi neza yuko bwatanguriye ku bwicanyi bwakorewe abatutsi bo mu makomine yo mu manuko bw'igihugu. Ivyo navyo bikaba vyakozwe n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho cane cane imipanga bari barongowe n'umurundi yitwa Serewusi Mpasha. Hanyuma turanibutsa yuko ivyo bizwi n'abantu benshi, mbere n'umukuru w'igihugu cy'u Buganda yaravyandikiye mugenzi we Petero Nkurunziza abimwibutsa ku igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2018. Hanyuma turavuga tuti twebwe twifuza yuko amatohozwa aba mugabo ukuri kutabanje guhirikwa. Hanyuma tukongera tugatangazwa n'ingene severe ivuga yuko itaraheza amatohoza mugabo igaca ivaho isavye yuko hobaho ibwirizwa ryo kumenjura biswa bamenja muri 72 kandi amatohoza atarahera. Urongoye Force kasaba makungu gutarekerana igikorwa cyo kunywanisha abarundi abantu bimaze kugaragara ko bahengamye. N'ubunyene dusubire twumvirize Vital Nshimirimana. Tukagira rero tuti igikorwa cyo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi igikorwa gikomeye cyane kidakwiye kurekeranwa n'abantu bahengamye, abantu bimaze kuboneka yuko atakindi bakora atari kunezereza intwaro. Hanyuma tugasaba yuko bamwe bafasha kugira ngo amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarusha aboneke, basubire bahaguruke bafasha abarundi. Cyo kimwe n'umuryango wa ONU hariho ababijejwe boshobora gufasha kugira ngo igikorwa severe iri kirakora gifata umurongo uzoshika kukuri no kunywanisha abarundi bitandukane n'ivyo severe itwagwa na Ndayicariye iri kirakora. Mu gisata c'imigenderanire naho Burundi ngo buriko buranagura buke buke imigenderanire n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda kubw'umushikiranganje w'imigenderanire w'u Burundi n'ayandi makungu. Albert Shingiro yabivuze kuri uyu wa gatatu igihe yariko arashikiriza abamenyesha makuru ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye kuva mu kwezi kw'icumi gushika mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama umwaka wa 2020 mu rugendo aheruka kugira mu gihugu cy'u Rwanda. Albert Shingiro avuga ko yaganiriye vyinshi na mugenzi we harimo n'ivyabagirizwa gutemba ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015. Albert Nshingiro n'umushikiranganje w'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ayandi makungu. Mwavyumvise yuko twashoboye kuja mu gihugu cy'u Rwanda guhura na mugenzi wanje ugira tuganire ingene imigenderanire hagati y'igihugu cyacu n'icabo yosubira kunagurwa kuko yari yatosekaye bimwe bikomeye mu 2015 bivuye na cyane ku barundi bashatse guhirika ubutegetsi biciye mu nguvu bashiye guhungira muri ico gihugu. Ku buryo twibaza yuko tuzoshobora mu misiri imbere kubandanya tuganira n'ico gihugu kugira ngo buke dushobore kugenda tunagura imigenderanire yacu
hagati y'ibihugu bene gihugu b'u Burundi n'u Rwanda bashogenderanira bashobore mwese gushora ibidandazwa hirya no hino mugabo birashobora gufata umwanya muto cyangwa muremure mugabo igikuru nuko ivyo biganiro bihari si ibiganiro bigenda bivugwa mu bimenyesha makuru umwanya wose rimwe na rimwe turabishikiriza kindi gihe ntitubishikirize tukarindira ko hagira ikintu gikorwa kiboneka imbere yuko tubibashikiriza mugabo navuga yuko imihora yo kuganira itugaye tuguma tuganira n'ico gihugu n'ivyerekeye abanyene bashatse ku butegetsi biciye mu nguvu. Umushikiranganje Albert Nshingiro yavuze kandi ko yizeye ko ibihano by'ubumwe bwa Buraya bigiye kuvaho muri kazoza ka hafi. Murazi yuko mu 2015 badufatiye ibihano mugabo ubu turavye aho ibintu bigeze nabo nyene barafise ubushake bwo gushaka gukuraho ivyo bihano mu misiri iri imbere. Ibiganiro rero birabandanya kuri kwamye turahura mu rwego rw'abahinga no mu rwego rwa politiki kugira ngo ivyo bihano binyaruke kuvaho kandi baratwemeye yuko bazobikuraho nico gituma bavuga yuko uyu mwaka 2021 uzo umwaka mwiza w'imigenderanire hagati y'ibihugu byacu n'ibihugu bya Buraya tukaba twibaza yuko mu minsi iri imbere tuzobahamagara tubabwira yuko ivyo bihano by'akarenganyo byashoboye kuhava atagisabwe. Yari Albert Nshingiro mushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu twobibutsa ko ibihano by'ubumwe bwa Buraya bijanye no guhagarika gutanga imfashanyo zishikira mu minwe ya leta y'u Burundi byafashwe kubera imvo nyinshi harimo cane kutubahiriza agateka kazi na muntu n'intwaro ibereye bikogwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Humura Burundi. Kuva mu mwaka wa 2009 igenekezo rya 2020 uno mwaka uko umwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi wahariwe ubutungane mu mibano no kuvuga ubutungane bushira imbere ukugira uburenganzira bumwe ku bantu bose atakuvangura mu bijanye no kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Ikindi ubutungane mu mibano bushimikirako ni ukubahana mu bijanye n'iterambere aho bose bofatwa cyo kimwe umwe wese akubahirizwa mu kurangura imirimo yiwe arekurirwa n'amategeko. Ubutunzi igihugu nabwo bukagabanganywa na bose kandi ku rugero rumwe atawanja wangura mu gihe umwe wese abafise ico yaterereye mu iterambere ry'igihugu. Nubwo biruko rero mu Burundi abakurikirana imodoka z'umushikiranganje wa mbere zikora mu gisata cy'ukunguruza abantu mwibarabara Bujumbura Rumonge baragirizwa ko atategeko na rimwe bagomba kubahiriza uretse ko bapakira abantu ko bashatse ntiberekwa no kuriha amakori asabwa abakoresha iryo barabara. Inkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze. Mu modoka zisanzwe zikora akazi ko kunguruza abantu zifata ibarabara Bujumbura Rumonge Nyanzarake ukagenda kugera ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba harimo amabisi adasanzwe ni imodoka 9 zo mu bwoko bwa Coaster. 9 zanditse ko ngo Imana yuguruye ntawe garazo dupakira abantu 35 wapakira 40 n'abarenga n'abapolisi bariyeri ntibahagarika. Izo modoka bivugwa ko ari z'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi guhera aho zipakirira abakurikirana izo modoka ntibagomba ko hari abandi bo baca imbere. Mugabo harimo gutwara abantu n'ibintu zo kuri umushikiranganje wa mbere Bunyoni Bujumbura muri parkingi yaba pakira ubwa mbere rero abasigaye dupakira ari uko bo bahejeje nashika mu Rumonge niko kuko bashika baca bakata bapakira abasigaye rumva twebwe dufite zitwara abantu zigenga z'abantu basanzwe bavye nabi n'abakiriya barimo barabakora bagapakira muzi wabo twebwe sinzi imodoka twaziguriye. Mu nzira izo modoka ntizitozwa amatagisi y'amakomine nk'izindi. Amatagisi y'amakomine aha rero twebwe tuba tugira ikibazo baca bahohotera twebwe gusa bahohotera twebwe abafite imodoka zitwara abantu n'ibintu mugabo zozo ntiziriho. Uruganda rwa RPA twarondeye umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ariko telefone yiwe yarizimije. Tumushimire Marie Ange Irakoze. Amabarabara atari make mu gisagara ca Bujumbura hamwe nayo hagati mu gihugu ariko arubakwa ayandi asanurwa ku buryo bwatanzwe na leta ni banki ya Afrika ijejwe iterambere. Ivyo bivugwa n'umushikiranganje ajejwe inyubako hamwe n'uburaro mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu aho yararamutse atanga icegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu mezi 6 aheze. Deogracias Nsanganiye umwami havuga kandi ko n'umugambi wo kubaka ibarabara ry'indara
ry'indarayi ugeze kure umushikiranganje Deogratias Sanganiye umwami ajejwe inyubako n'uburaro muri aya mezi rero atandatu ya mbere y'uyu mwaka wa 2020 ushira ubihumbi 2021 ibikorwa byashoboye kurangurwa ko bashikiriza nibi bikurikira bwa mbere kubaka no gusiga kaburimbi igice cya kabiri cibarabara rikuru inomero 18 rya Kibumbu Gitega uburebure bw'irometero 24 ivyo bikorwa ubu bikaba bigeze ku rugero rw'ibice 80 n'ibice 2 kwijana uburyo nabwo bukaba bwatanzwe ni banki ya BAD hamwe n'uburyo bwa leta ubusanura kwagura no gusiga kaburimbo ibarabara rikuru nomero 5 rya Bujumbura Nyamitanga igice kiva mu Nyamitanga gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye kilometero 30 n'agace kamwe cyo gice gisa n'icarangiye kuko kigeze ku bice 99 kwijana kwagura igice ca Shani cerekeza ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ikaba kilometero 5 ivyo bikorwa navyo bigeze ku bice 47 n'igice 3 kwijana gusiga kaburimbo ibarabara rikuru nomero 16 rya Bururi Gakuba ry'uburebure bw'irometero 34 ikaba bigeze ku bice 30 n'uduce ndwi kwijana ibikorwa byo gusiga kaburimbo amabarabara aca mu gisagara ca Makamba aho ibikorwa bishitse ku ntambwe y'ibice 99 kwijana gusanura ibice byari byononekaye ku ibarabara rikuru nomero 2 rya Muramvya Gitega ivyo bikorwa bigeze ku bice 45 kwijana turiko kandi turakora n'uduce twononekaye ibarabara rikuru nomero 7 riva ibujumbura riduga mu Ijenda gukura ibihomoka by'imisozi byaguye mu ibarabara rikuru inomero 1 riva Bujumbura rija Kanyaru ya ruguru hamwe no kwibarabara nomero 9 rya Bujumbura Bubanza Ndora kubijanye na wa mugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi rya Uvinza Musonga Gitega ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi ivyigwa byakozwe neza kandi atakibuza ku mugambi uja mu ngiro igihugu ca Tanzania bamenyesha yuko kimaze gutumira aboegwa nico kibazo b'u Burundi kugira baze bahurire Kigoma Tanzania guhera ku igerekerezo rya 8 gushika ku igerekerezo rya 11 ruhuma uyu mwaka nyene naho ku mugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi rya Gitega bizoshika mu gihugu ca Kongo RDC amasezerano aramaze gutegurwa Imyidogo ni myinshi mu basirikare bo mwibatayo y'amajana 222 aho bavuga ko haheze igihe kitari gito baronswa imfungurwa zidakwiye aho ngo zitabamaza ukwezi ivyo rero bigatuma akazi bajejwe kadaheza ngo karangurwe neza Nadeje irakoze arabituyagira twebwe abasirikare b'igihugu cy'u Burundi tubayeho ubuzima bubi cyane aho umusoda asigaye agenda aranoranura uwo numwe mu basirikare wo muri batayo mobile y'amajana 222 bidoga bavuga ko bahabwa imfungurwa zike zimara iminsi 20 gusa iminsi 10 ibisigaye mu kwezi abo basirikare bavuga ko umwe wese yimenya yakura ivyo afungura twe nk'abasirikare turi mu batayo y'amajana 222 batayo mobile vuga turamerewe nabi cyane namwe mwibaze yasiyo baduhateza kwidaho kwezi ariko mu minsi 20 iba yaheze kubera baduha ntica ntikize kuvuga ibindi minsi 10 uburi kuri iyo ngonganya uri umusirikare nimba uhekenya ikijumbo nimba uhekenya ikigori kugira ngo urindire iyo minsi 10 ishike ukwezi gukwire baduhe indi rasiyo mu gihe bashobora no kumara iminsi barara ubusa abo basirikare bavuga ko hari n'abagwisari kandi baba bari mu gikorwa cyo gucungera umutekano rero bikongera ko dukorana akazi k'ingufu karuhisha Mbere nk'umusirikare ashobora kugenda amasaha 8 hari igihe uba waraye ubusa igihe wari ntica ntikize benshi baranaraba bakarabira mu nzira kubera inzara n'uburuhe ibyo byose bigaca inkurikizi ku buzima bw'umusirikare Kuri ico kibazo c'abo basirikare RPA twahamagaye Lieutenant Colonel Marius Gahomera atwara bataillon y'amajana 222 ariko naco yashimye kubivuga ko yaturungitse kubibaza umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke uwo nawe akaba atatwitavye kuri telefone Mbega ubona neza bijya Sebastian yamanitse kuri botiki we nibiki emwe ngo ntawe uzosubira kwinjira mu ibutiki we atambaye neza maske atabanjije gukaraba reka sha amahera ariko aramusaza nasoni ahubwo je ndamwemeye n'ukuri kw'Imana n'abandi bari bakwiye kugira uko kuko iki kiza catikije inganda Mu kigabane amagara soko y'ubuzima tuza kubayagira ibijanye n'indwara z'umugongo n'uburyo zivugwa ni kigabane twateguriwe kandi dushikirizwa na Onezime Dushimagize
Amagara soko ry'ubuzima. Amagara soko ry'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko ry'ubuzima gica ku radio ijwi ry'Abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Turaramukije inshuti bakunze b'ikiganiro amagara soko ry'ubuzima mwahisemo gutema natwe. Umugongo ni kimwe mu bihimba by'umubiri w'umuntu. Nkuko n'ibindi bihimba bigwara, umugongo urafise nawo nyine indwara ziwubangamira kandi ziterwa n'ibintu bitandukanye ari navyo tuja kurabira hamwe muri kino kiganiro cuno wa 20 umwaka wa 2021 tubifashijwemo n'umutumire muganga Nzero. Jewe nabateguriye kino kiganiro Ngeonezime dushimagize. Muhawe ikaze. Nongere ndabaramutse cuti bakunzi ba kino kiganiro. Ibitera umugongo ubabare biratandukanye nkuko muganga Nzero abitwiganira. Abanza kudusigura ibice bigize ico gihimba c'umubiri n'uburyo bikorana. Umugongo ugizwe n'ibihimba bikuru nuvuga hari amagufa ari kwita ama vertebre, hariho imisoso mu gifaransa kwita muscle, hariho na moelle épinière yari yitanga imiti nsoza bwenge, ariko hariho n'utundi duce duto ntuvuga rwose ariko kamvugemo nka tumwe ariko dusangaho hagati y'igufa n'irindi. Hari duhimba tubuza kigufa hagati y'igufa n'irindi koranaho tukwita les disques intervertébraux. Nko muri rusange ngerageje kuvuga umugongo ugizwe n'amagufa atandukanye agenda aronka n'amazina bitewe n'aho ayo magufa ari. Muganga Nzero avuga ko ayo magufa agize uruti rw'umugongo w'umuntu angana na 38 uhereye ku izosi gushika ku gihimba c'ubwicariro. Ahera kutwiganira ko yo bita vertebre cervicale agize izosi. Ayo ma vertebre na magufa indwi. Hagati y'igufa n'irindi dusangamo akantu kameze nk'ingata kabuza k'igufa rikorana ko n'irindi. Ntanze nk'akarorero kumvikana urebye hagati y'itafari n'irindi hari ukuntu abubaka bashiramo isima cyangwa bagashiramo udongo. Nariko Imana mu kutwubaka hagati y'igufa n'irindi yagiye ishiramo akantu kameze nk'ingata ako twise disque. Mbandanije nsigura umugongo wacu ko wubatse, hepfo gato hariho amagufa yubatse umutumba ayo twita ama vertebre thoracique. Ayo magufa nayo ni 12. Nayo nyene hagati y'igufa rimwe n'irindi dusangamo yangata ibuza k'igufa bikorana ko n'irindi. Hepfo yaho gato aha mu kiyunguyungu mu rukenyerero dusangayo amagufa 5 manini. Ayo magufa tuyita les vertebres lombaires. Izo vertebres lombaires nazo uko ari 5 hagati y'igufa rimwe n'irindi usangamo yangata twavuze ibuza k'igufa rikorana ko n'irindi. Hepfo yaho gato ho twicarira turasanga amandi magufa ariko yo usanga afatanye hagati yayo ntangata dusangamo ni ayo kwita ama vertebres sacrées na 5. Munsi yayo nyine aho birangirira hari andi magufa yo anasudiriye rimwe kurindi nta mwanya atanga yajyangata na magufa agize igice twita coccyx. Muri rusange nayo magufa 38 agize urutirigongo rw'umuntu. Agihe umuntu avuga ati numva ngwaye ndababara umugongo nukuvuga yuko ububabare bushaka kuba buri mu gice kimwe tayo magufa biba byavuye kuki. Ibitero ububabare ko ku ruti rw'umugongo ni byinshi kandi n'ububabare mu mvugo ya kiganga bugenda bugira amazina bitewe naho bwafashe. Reka ntangire nkubwira nk'ububabare bufatiye ku izosi mu kiganga tubyita kari cervicalgie. Hari n'ububabare bufata kenshi dukunze kububona ku mutumba au niveau thoracique tubwita dorsalgie ariko ntibukunze kuboneka. Hariho n'ububabare ni nabwo tubona kenshi mu bantu n'ububabare bufatira hano mu rukenyerero au niveau lombaire bwo kwita lombalgie. Vumera nakari biganiro byawe biyagiye abanyagihugu bagona.
ubwo bubabare rero nk'uko muganga bisigura ngo butegwa n'ibintu bitandukanye hano hatubwira abantu bakarigwa gusumba abandi nota nk'akarorero nka traumatisme physique nk'impanuka nk'ikintu cagukubise iyo wagize insanganya ukikubita hasi ukikubita ku kintu ubwo bubabare burakubabaza ariko hari igihe ubwo bubabare bushobora gufata igice kimwe ntibushikira amagufa bugafata nk'imisoso tubyita ngo ni spasme musculaire ubwo bubabare bushobora no kuva ku myimenyerezo ngororamubiri nk'abantu bakoze les exercices physiques intensifs ziri répétés bakiruhisha abo bantu nabo bagira ububabare canke nk'umuntu ateruye ikintu kiremereye uwo muntu ashobora kugira ububabare abantu bafise ibiro byinshi les surpoids obésité abo bantu nabo nyene bagira ububabare mu mugongo kuvuga abantu bagira mauvaise posture kwicara nabi ugasanga umuntu yicaye ahese umugongo mu kazi abantu kandi bafite sedentarité abantu bicara amasaha menshi mu kazi ugasanga umuntu amaze amasaha arengane yicaye ahantu hamwe muza nk'uburorero yego nko ku bantu bakora mu mabanki abenshi bakora bicaye abamotari akazi kabo nikabemera gukora bahagaze bakora bicaye aba bantu bashona aho twita abatayeri akazi kabo kabategeka gukora bicaye twovuga kandi nk'abantu b'abamaso abubatsi akazi kabo nikabemera kwicara bakora bahagaze abapolisi bakora ku mabarabara bakora bahagaze abarimu kenshi bakora bahagaze bene abo bantu nibo usanga bari expose nibo bantu bakarirwa n'ubwo burwayi bw'umugongo ni kuvuga ko umuntu yoja ahindagura ntaguma yicaye cyangwa ntaguma ahagaze umwanya muremure cyane rwose nuko bitegerezwa kumera nkari nk'aho bakubwira ati none se ko akazi nkora kantegeka kuba nicaye nkafata concentration abenshi ari inama tubagira nkamutegeka gutwara amazi ku kazi ntabwo amazi ariyo kuvura ariko amazi iyo uyanyweye aragutegeka guhaguruka ukajya kwiherera iyo ugiye kwiherera ubituma uva muri ya position kwicara ukaruhuka nk'iminota 5 n'imiburiburi wagaruka ukanywa yandi mazi ukongera ugakora abo bishoboka bo ushaka gushyiramo reve mu buryo butandukanye ukicara isaha imwe nturenze amasaha 2 ugahaguruka nk'iminota 15 ukongera ukicara nk'umuntu aza ati jewe muganga amaze iminsi ngwaye ndabara umugongo sinunama umutubwiye uko mufasha umuntu nk'uyu iyo umuntu afise ububabare buri munsi y'indwi 6 kenshi zituva ko afite de douleur ziri egi ariko iyo ububabare burengeje indwi 6 tuva ko afite douleur iri chronique kenshi nk'abo bari munsi y'indwi 6 tubaha imiti yo kwita antidouleur benshi tukabakorera cyo bita physiotherapy hari ubuhinga bwabigenewe bimwe mu bitera kubabara umugongo uretse impanuka ni indwara zitandukanye harimo n'iziterwa n'ubusaza muganga nazo aratubwira izikunda kwibonekeza n'isho zivako hari uburwayi bufata zangata twise disque intervertebral zikunze kugira uburwayi butandukanye nk'iyo twita degenerescence la degenerescence y'amadiske ni gusaza ko twaremwe Imana ko yaturemye ibihimba by'umubiri birasaza iyo rero disque ishaje hari ibyo tugukora tukagabanya bwa bubabare ariko ntabwo tuvura ubusaza hariho n'igihe twibati hariho bulging disc ni igihe yangata yavuye mu mwanya wayo ukabita nko gukuka ikava mu mwanya wayo akazi yarijejwe ko kubuza kigufa rikorana ko nirindi ntibikigakora neza ibyo bintu navyo biratera kubabara mu mugongo hariho n'ibindi bibabaza cyane ibyo twita hernie discale yo usanga yangata yacu iva mu gishishwa kisanzwe kiyikoze ingata nayo ifite ibihimba biyigize yo iragera igihe igaturumbuka iturumbutse ikava mu gishishwa cyayo ikaja inyuma igafyonda kuri moelle épinière ariyo ibyara imitsi nsoza bwenge uwo muntu kabisa ababara cyane nkuko narimeje kubivuga disque ifite ibice biyigize ari byo bitandukanye nayigizwe n'amazi hanini ayo mazi iyo agabanutse ya disque irafuboroka tubyita ngo ni thinning disc usanga disque y'umuntu nkakura kwipina yavuye mu umwuka
usanga diske epesera itakiriyo yafoborotse ukuntu muri make uhita wumva ko igufa riza gufyondana n'irindi riri hasi na nere gashikirwa. Ubwa nyuma mu burwayi bw'amadiske novuga hari igihe n'amagufa agize urutirigongo arwara, hakaba icyo bita arthrose arthrite, ugasanga igufa rirarwaye, sinzi uko navyita mu Kirundi, ariko iyi gufa rigize inflammation hari igihe rizana utuntu tumeze nk'uduhere, mu mvugo ya kiganga tubyita ngo nama osteophyte. Iyo ma osteophyte abayeho uko tumeze nk'uduhere tuba dusongoye tumeze nk'amaho, ya mahoro agasigara zibura uduce tuyikikuje, ya manere ya marigama akikuje rya gufa biroroshe ntibikomeye nk'irutirigongo, namwe umuntu aba afite ububabare atabasha kwihanganira. Ahanini ibintu bitera ububabare bw'umugongo nibyo. Radio y'Abanyagihugu, siyo radio yako, siyo radio yangu, ni radio ya umma. Turumvise ko ububabare bw'umugongo butegwa hanini n'impanuka, imyimenyerezo yo kwinonora imitsi irengeje, ubugwayi bw'amadiske, kugira ibiro byinshi, kwicara umwanya munini canke kwicara nawe uhese umugongo, hamwe rero n'ubuturuka ku busaza. Muganga nazo avuga ko ubwo bubabare bwose buvugwa bugakira, kiretse ubwandurutse ku busaza abaganga basa n'abapfupfahaza. Burya iyo umuntu umenye icyateye ikibazo biroroshe cyane kumubonera inyishu. Nk'iyo usanze ari nk'umuntu yagize nk'impanuka, tumucisha mu byuma, mucisha muri scanner, shaka kumucisha muri IRM, imagerie par résonance magnétique, ukabona ku by'ukuri nihe ikibazo kiri. Mbega kiri kuri muscle, muri twavuze spasme musculaire, mbega ni igufa ryashikire ryavunitse cyangwa ryatiriganye. Iyo ubonye ikibazo aho kiri umenya n'umuti umugenera. Iyo usanze ari kwicara nabi, uwo muntu biroroshe umugira inama ukamwereka uko akwiye kwicara, yo kwita ergonomy, akicara neza. Iyo ari kwicara cyane nk'abo ku mabanki nakubwiye ko abenshi mbagira inama yo kuza ku kazi bafitamo agacupa k'amazi nka litiro n'inusu, ukanyweye amazi nashaka kwemera ko yicara isaha yose, nyuma y'iminota 45 uja kwihagarika ukabura hagurutse, ugaruka ukanywa amazi ukabandanya akazi kawe. N'abandi bene abo baba bakora akazi ko kwicara umwanya munini. Hari ibyo twumva ngo umuntu yaguye mugongo, ngo abaganga ngo baramubuza kuryama ku matera, ngo ajyame ngo ahantu ngo hagororotse, mwabasha kwidusigurira imeze gute? Bene uwo muntu tugira inama ko tumugira inama yo kuryama nkuko tunamugira inama mu kazi abakora. Ihari amamatera nafatire mu matera de mauvaise qualité, usanga uryamamo ugatibiramo wese, ugasanga umutwe, umutumba, umugongo n'igisusu hose byari yicafye aho uryama, ugasanga umuntu yigize umuheto. Iyo uryama kuri matera nk'iyo rero ni za mauvaise posture koze tuvuga, turaguhanura ugashaka amamatera yabigenewe, amamatera atakwemera ko umugongo umeze nk'umuheto, tukaguha imiti igabanya ubwo babare, ariko tukagerageza gukuraho impamvu igutera ubwo bubabare. Dusozera ikiganiro cacu, nirizihe impanuro muha abantu kugira ngo bashobore kwirinda kurwara umugongo? Impanuro ya mbere yo nuko umuntu yogabanya ibintu akoresha umugongo, ibintu byo kunama yunamuka nk'urwaruka bigira ngo baterura ibyuma. Hari uburyo bwabigenewe nubwo benshi babihunga, nko mu bigo biba bigenewe guterura ibiremereye mu majim, hariho amashusho agaragaza uburyo utegerezwa guterura ibiremereye. Ikindi nohanura, nko mu rugo ushaka guterura ibase, ushaka guterura umufuka w'isima, ariko ugerageza kwicara ugasa n'usutamye ukadugana n'ico kintu kiremereye uteruye. Ntabwo ari byiza kunama ugonda umugongo ngo uterure nk'umufuka w'isima ugonza umugongo, uri kurica umugongo wawe. Gufunga imigozi y'ibirato, hari umuntu aba yiyumva ngo ari supre akagonda umugongo akunama agafunga imigozi, nubwo bikora uwo munsi ntubabare n'ejo ntubabare, ariko ari byo uri kuronona ku mugongo wawe. Kuvyuka abenshi nk'iyo uryamye ugaramye wajya kwikangura ukavyuka ubwo direct, bira bita ngo ngabudomino ugikora exercice zabudomino, bira bintu birica umugongo nubwo benshi batabizi. Ibyiza iyo uryamye ugaramye ukagira kuvyuka, urahindukira ku ruhande ukavyukira ku rubavu, hara ubukingiye umugongo wawe neza, nta kibazo ubuteye umugongo wawe. Ku bantu udafite ubushobozi bwo koga amazi ava hejuru, mbahanura ko wafata nk'indobo canke ibase ukabitereka ku kantu, bitari ugusabe kunama cyane, wonamuka.
nkanasaba ko uwugize ikibazo c'umugongo yokwihutira kuza kwa muganga umugongo uravurwa ugakira ubuzima bukabandanya. Muganga Thierry ndagushimiye cyane. Nanje ndagushimiye ku kiganiro muduhaye. Tubashimire nawe mwese mwabatezeyo. Ni hano kiganiro amagara soko y'ubuzima cyo kuri no gatatu igenekerezo rya 20 Nzero umwaka wa 2021 kigarukiye. Onezime dushimagiza nakibateguriye ndabasezeye ndefuriza amahoro y'Imana. Cari kiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'Abanyagihugu. Urakoze na wewe Onezime dushimagize ku kigabane amagara soko y'ubuzima uhejeje kudushikiriza nongera nshimira namwe bwe mwese mwari muteze yompi hano makuru twari twabateguriye kuri no munsi wa gatatu igenekerezo rya 2021 igenekerezo rya 20 ukwezi kwa Nzero umwaka wa 2021 nongera nkengurukira kandi bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafajije kuyegeranya ntibagiye Emmanuel Niyungeko yari mu buhinga bw'ivyuma. Emmanuel Niyungeko mwari kumwe kuri mikro ndabikebanuye ndabipfuriza amahoro wanyu. Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.